Koreta ibi nibiki Sengira ngomire gito canje maze nicuwundi cumvireho nakare bipigwa benshi bikazotahukira kumba bene vyo Koreta wanje mugore wanje nguyambere y'ifuro y'igiti ambereye nkagwa rutozi wandiye kwinonki yagimutwe Koreta utwanje waratabagaje none usize mu bugaragwa usize dutubitsu wavubitwe n'abana banje Koreta wanje ubu ndashira akagete mukubo aburi cyo mfata nicondeka ikana ngiyibariwe tubakanye mu busore bwanje agahemba mpaye nukunje agataka kanana n'abana banje Ikaze inshuti bakunzi ba Sanisa TV namwe soma muri ko muradukurikira aho muherereye tubahaye gakeye canke mwaramutse canke mwiriwe hano rero muri ko muratubona ni muri American Corner ni kibanza kimwe rero kiri hagati mu gihugu neza na neza muri capitale politique nibaza ko bamaze kuvyumva ko turi mu gisagara ca Gitega ari naho dusanzwe dufise icicaro cino mbonesha kure yanyu Sanisa TV reka rero tubamenyeshe ko tuje ngaha kugira ngo tuganire n'umusore umwe mu basore bafise impano zidasanzwe ndetse kandi amaze gukora ibitari bike yafashije n'abajene batari bake anashajana mu kwitora mu kwirotruva mu bijanye n'impano yo kuririmba ahurikiye rero mu mugwi Amahonja Music n'umugwi nawe nyene wavukiye ngaha mu ntara ya Gitega hariya ku ishure gitwa Senede canke Lycée Notre Dame de la Sagesse nibaza ko iryo shure musanzwe mwararimenye kuko rimaze kuramura abatari bake yitwa Shotnemba abatari bake mu muzi kwizina rya Mateso hari nabandi bamwita Koreta bivanye n'indirimbo baririmbye yitwa Koreta Ayese nkuko mubibona turi kumwe na Shotnemba rero akaba ari umuririmbyi akomoka mu mugwi Amahonja Music Shotnemba aturaguhaye ikaze kuri Sanisa TV mwiriwe neza cyangwa mwaramutse depanda n'umwanya umuntu araboneye ko ibiganiro bya Sanisa TV nuko bivuze rero turazikoma muri benshi muri ko maradukurikira muri kompande zine z'isi aha rero harabadukurikira bari mu Faransa badukurikira bari mu Bubiligi abadukurikira bari Amerika n'ahandi hagiye hatandukanye b'abarundi babayo canke abantu bose bashobora kumva ikirundi Shotnemba uwo tubwira neza umugwi ukomokamwe neza uwari inkomokamwe umugwi Amahonja Music niwo mugwi nkomokamo niwo mugwi wandeze ndetse n'ubukindera niwo mugwi usanzwe inkomokamo harakarimba mwegeze kurimba kitwa Koreta ari nako katumye nibaza ko ariko kari muri duke twatumye umugwi Amahonja Music kumenyekana mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu kare karirimbo nuko turirimbira Koreta ibi nibiki reka ngize ngaho ngaho cyambuka oya ushaka ibindi yes Sengira ngomire gito canje maze nicuwundi cumvireho nakare bipigwa benshi bikazotahukira kumba bene vyo Koreta wanje mugore wanje nguyambere y'ifuro y'igiti ambereye nkagwa rutozi wandiye kwinonki yagimutwe Koreta utwanje waratabagaje none usize mu bugaragwa usize dutubitsu wavubitwe n'abana banje Koreta wanje ubu ndashira akagete mukubo aburi cyo mfata nicondeka ikana ngiyibariwe tubakanye mu busore bwanje agahemba mpaye nukunje agataka kanana n'abana banje yama harakajambo vuze ngo je ngo ndashira akagete mukuho iryo jambo ni Kirundi iryo jambo ni Kirundi ni jambo ndi muntu uze mu izi ndimi njabuka amazi bitango ni expression ni expression novuga ni expression y'Kirundi gushaka akagete mukuho bisigura ngo bagumyirondera ukuntu uronka umuti w'ingorane ufise ukuvuga urondereza hirya no hino usubira mugabo ukabura inyishu nivyo bita gushira akagete mukuho reka tugushimire cyane hama Shotnemba nimba atari banga none ndazi ntimwobigira ibanga kuko nibisanzwe mwotubwira idonido ry'umugwi Amahonja Music
no kuvuga mukatubwira umugwa Amahunja Music watanguye umwaka uyu tutangura turi jena naka hama urakura evolution basi nko mu minota nk'itatu ukatubwira ido nido historique y'umugwi Amahunja Music. Umugwi Amahunja Music watanguye muri 2013 mu 2013 kuko bivuga mu Kirundi aho twari kwishure secondaire rya lycée Notre Dame de la Sagesse ucubumva yuko ico gihe hayobogwa n'umuyobozi yitwa Patiri Vincent Bandeba. Uyu ngubu ni watumye ravuga ati bon uko je nani sanze mvuza gitari mu isengero navuza piano mu isengero nuko akabona ibintu byinshi by'amatala rapport avec la musique akabona kumenga ndafise impano mu muziki aravuga ati rendi kunditegereza ukuntu bimeze raba abantu bokoranya buke ndiko nategura urugendo korali yo ngaha izoja kuramusa korali y'ubugenyuzi itariki izinizi bon hari iyo korali yaje kuramusa munuze ibugenyuzi ku paroisse ku korali y'abantu ze y'aba fonctionnaire iyo urwo rugendo rwateguwe itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu. Bon twebwe jewe Patiri aravuga ati raba abo mukorana kugira ngo turi muri reception urashobora gukora akantu karemesha abantu uzeye abari mu rubanza kugira ngo babeveye ati ndamubaza none no kuri indirimbo zimeze gute ati bon urazocanga indirimbo naho zoba izimana nubwo zoba ntunze profane ntangorane cyanda fata bigeme bake ni ari nabo bari bagize umuzi novuga bagize umuzi kugira ngo Amahunja Music uvuke yari umwigeme yitwa Irakoze Diane n'umwigeme yitwa Wimpaye Consolate hamwe rero n'umuhungu mwe twabikorana cyane gose bijanye n'ivy'umuziki yitwa Bartonayo Karito yitwa Barsi baramuzi benshi nanje ndamuzi niyo novuga ko nibo tonse rimwe ico gihe niho tumaze gutegura indirimbo izina ziriya tugeze mu rubanza byaki ibintu by'amavuta. C'était la première fois jewe ndirimbira ku ntuze kuri gitari mfise gitari na microphone rumba niwo munsi wa mbingira live ariko barabiryohererwa abantu tugarutse rero araduheza ntuze feedback Patiri aravuga ati vraiment manteye agateka kuko niyo asanzwe avuka ibugenyuzi manteye agateka bon byari kuba byiza ahubwo bitahereye ngaha kubera ono sejame iryo jambo no utacagiye kugura ono sejame yavuze rabukundire mu ngunganya kugira ngo umugwi ukomere bon candaraba rero abo twari turi kumenye ne abamizise navuga ati bon reka tugire ikintu kimwe rero cyo tutaraba kuntu tucita izina turatoranura ndavuga ati bon sishaka yuko agenda n'izina ubi wanje nimuzane amazina birabiri wari wese yumva ko tokita izina ry'iwacu bo barazana nanje ndazana ndibuka ko ari jewe nashizamo intuze iryo zina umugwi iryo zina Amahunja Music Club niko nabyanditse hanyuma ntazanga twahuriza ko iryo zina rero Amahunja Music Club dutwaye kwa Patiri acararipa aravuga ati umugwi n'uyu nyene ko tumbara harimo akantu kintuze k'ibintu by'ikirundi Amahunja Music Amahunja urumva ko nakantu déjà traditionnel yacha arabibarira aravuga ati umugwi rero umenga wo kwitwa izina iri niri nuko gutyo umugwi uba uravuze. Urakoze cyane ariko hari tubazo tundi umuntu aba akeneye kumenya kumbure nakubwiye ko abanyarwanda baradukurikira kuko bumva ururimi rw'ikinyarwanda ariko kandi ururimi rw'ikinyarwanda rushaka gusa n'ikirundi. Shoti Nemba umuntu avuze Amahunja nubwo dusangiye ururimi duhaka gusanga ururimi nabo mu Rwanda umuntu avuze Amahunja ni jambo ry'ikirundi nkuko bivuze mugari fise insiguro kandi Amahunja gisigura iki? Amahunja lizira yuko abantu benshi bamaze kubona aho batamba gasimbo utamaze kubona gatamba agasimbo kubera usanga biri har nibikunze koneka cyane gose mu minsi mikuru cyane ariko nawe nubwo udasenga muri Katolika par exemple urakunze kubona mu minsi mikuru y'igihugu cyangwa iminsi mikuru isanzwe bari ko batamba ingoma abavuzi b'ingoma abatamba inere kandi bibwe France abatamba inere ariko hariho rero akageste donc novuga akadance ne ari intambo umuhebera ujya ari katamba ingoma harakana ashobora kugira hamusanga izosi ari zunguza ukuntu azunguza izosi akarizunguza akagira nkuko bavyitare kuvuna inkunda iki kintu rengiza bakifite ihunje
ni kuvuga ni naciye mvuga ni bori katubwire amahunja music urumva ihunja ni mu rudende mu bwinshi ni amahunja urumva ko rero kuko nanje ntama ndi umwe navuga ndi reka re simple ko jemvu ni hunja reka mvuga ko tuzovuna ihunja tuzovuna amahunja turi menshi urumva ko acaba amahunja music amahunja ayesa ndumva ko ari we wiyumviriye ko umugwi wobaho ndetse kandi watubwiye historique watubwiye cyatumye umugwi haba nuko mwari mwakoze amateka mugabo ico gihe mwari musanzwe muri abaririmbyi uvuka mu ntara ya Rutana nimba ntihenze naho nyene muri commune Giharo commune Giharo rero ni mu ntara ya Rutana kandi nibaza ko iri kure cyane ndanakwibutse ko ni nayo commune mu Burundi buzima yagutse nini cyane gose ariko kandi ihana urubibe na Tanzania ni kuvuga uvuye muri Giharo uca winjirira muri Gitanga muri Tanzania impano yo kumva ko ushoboye kuririmba uwo watanguye kuyumvamwo haheze imyaka ingana gute bon ico gihe Eve narumva mu ibintu narimba mu ibintu je kurimba bwa mbere na mbere sivyo nakirimbira bwa mbere ahubwo nashiramo imbere ucuraranga ariko umuntu avuze umuziki cyane biba biri kumwe narashiramo gucuraranga ariko nkumva kumenga nyine uri kuracuraranga haja haraza utumelodi tuja twitamo buke hama rero ndavuga ni bon ndumva kumenga sinocuraranga savyonyene ahubwo nja numva harimo hata abantu n'ibintu bya composition ariko rero byagiye kundurumba musawa sawa igenza nje gutangura mu mwaka w'indwi muri lycée Notre Dame de la Sagesse c'était en 2006 aho ninjiye mu ntuze mu isengero nkabona urupiano kujya ipiano bimwe bakanyaga bavuza bakanyaga nani fise jabe soif y'ukuntu nokora kuri piano nibuka ko naje gutangura mu mwaka w'indwi fise kaje kantu bavuza ku munwa ukabona nanze kuvuza neza sini ukuntu bakita uko ndakisi izina cyo wanje gusa usanga tutabihuje ko nabandi wewe wakita gute nakitaga accordion ku munwa bon ico gihe rero hataba umuntu uze pianiste w'ikorale yo muri Senede acara kambunana yumva ukuntu ndiko navuza indirimbo neza arambaza uraza amanota nabwo je nta manota nzi gusa icyo nzi cyoco ndazi solfege ku muntu ya do mi so la so fa mi re mi fa mi ndabenuko avuga bon ko biga mu windwi nanje niga mu 13 ndashaka rero kufoma abantu bazosikana korale muri kote ya musique urazoza ndakwigisha piano ndavuga imana irankunda bwakabura nani ifise inyota yo gukora kuri piano mbandose accès yo kuja kuri piano maze kuja kuri piano rero ndiga ndibuka ko dans 2 semaines nani ndose accès yo kuvuza muhunze mu misa ibintu bisanzwe baratangara bati uyu muntu afise ubwira kununze kuri piano buke ncamfatana n'undi muhungu witwa Niyonzima Jean Bosco ubu ni ico gihe ni bamubwiye tumviriza ndavye impano ufise nduvu menga twokora ikintu twokwiye gukompoza umuziki sinumva niyo bija gukompoza umuziki nkumva menga nterume shasa gukompoza umuziki babigenza gute nawe aravuga ati naje ntavyo nzi mugabo turi kumwe ndaje tuzobishobora turajanga aho turavyumvikana buke petit à petit ndahava ndumva iyo bitera bija yarakomboza nande nkakompoza tugahuriza hamwe tugasanga twatoya ama melody y'izindi ndirimbo z'abandi bantu pore turahava turavuga tuti no iyi ngwara tugwaye ngango ni ingwara y'abagitangura saseremye yuko tubanza tukibruka tuvuga tuti ifa ko dukora melody tutari bwumve n'ahantu na hamwe gutyo turahava turanirira mugabo je nanje nakunda umuziki cyane gose uyo muhungu wundi nawe acadebirwa n'umuziki arabivamo je ndabikomeza gutyo rero je navuga ko umuziki wandurumvyemo cyane gose ngeze mu mwaka w'8 niho natanga composer uturirimbo utunaturiya aho mbere ngeze mu mwaka w'11 ndacinja mu ihiganwa ryabere muri Alliance Française aho naciye nshobora gutabukana ikibanza ca mbere tugenda kubandanya amahiganwa ibujumbura aho naciye ntwara ikibanza ca kabiri donc Patrick wenche gomba ko yacaguma arutuna yuko fise tala Yes urakoze cyane kumbure ngira ngo abatari bake muramumenyesha short nemba kandi na cyane mwe muba muri ko muraturaba ariko kandi muri kure aho amaradiyo yo mu gihugu cyacu Burundi burashobora kuyumva byoroshe short nemba rero nkuko mwavyumvise ni umwe mu bagize umugwi Amahunja Music umugwi Amahunja Music
short number ugizwe n'abantu bashika kuri bangahe? bo umbajije igitigi c'abantu ngo ugizwe n'abantu bangahe nkava sanga ndakubwiye ibitari vyo ahubwo ugizwe n'imice ingahe ugizwe n'imice itatu il y a des compositeurs novuga abanditsi hakagira n'abantu uzeye n'abamizishe hama hakagira iki n'abantu uzeye mvuze abamizishe mutumva gukora abacuranzi hama haza igice cya kabiri cy'abagira backing ni babandi baza batubwira twitabirizo nuko bon nima dukeneye intuze agatero kujya kurimba n'umukobwa mico gihe rero bimeze kwe nuko ariko anje ne kandi murabizi yuko abamizishe imisi yose bama ari abamizishe baca kuri bane hanyuma murabizi nta mugwi utagira ikibazo cyangwa nta rugo rubura ikibazo ni nkuko urabona mu rugo nubwo mugira ngo murifise cyangwa mwifite mwe mutifise naho mutifise musanga makoresha abakozi ukavuga ati bo aha naka kubera tubona ko ikiringo cyo kurima gisa n'ikiriko kiragenda ntitwovuga ngo tuzuba twamaze ku munsi wa gatandatu cyangwa ku munsi wa kane reka turabe turondera abakozi tuzobura tubahemba mu nyuma mugabo turabe ko twiruka n'umwanya ikiringo cyo kurima kize kigere twahamaze bimeze kwe nuko rero nk'ubu turafise carence abamjije abana bariya abagira baking abana bariya mugabo nituvuga ngo place zimwe ziri vide turondera novuga ngo abacangero bo ku munsi tuvugana bikunze nimba twavuze tuti bon nimumva ko ibintu vyifashe muzotahura ariko ibikorwa bigenda neza. Yes, ngira ngo mwavyumvise ariko aratuyagira ibitari bike. Short number akaririmbo katumye umugwi Amahonja Music umenyekana inyuma ya Senede ya riri yashure mwigamwo. Uburundi bwose turabamenya kitwa gute? Indirimbo yitwa Koreta. Indirimbo yitwa Koreta yakozwe mu mwaka uyu. Indirimbo yitwa Koreta yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2013 bishira 2014. Ikikorwa video muri 2014-2015. Ndiko ndabivuga nisunze imyaka y'ishure kuko ivyo vyose byakozwe babikora muri b'ishure. Short number none akarindi karirimbo muheruka gushira habona muri umugwi wose kitwa gute nako kagiye habona ryari? Indirimbo bishasha iheruze kuja habona yitwa Laisser Passer. Laisser Passer igiye habona muri 2020. Noneho unavyumvise muri presentation wumva ngo 2020 no kuvuga bibiri ubusa no kuvuga 2020 ibihumbi 2020 niho ndimba ja habona. Abatari bake barakunda kuvuga ati je umuziki nawo ufashe nk'akazi. Uwo muziki wawe wafashe nk'akazi? Jewe umuziki wanje nakazi guko niwo umpa uburaro ukampubura muko bon tuvuze mvuze ivyo bibihagije kubera mvuze uburamuko umuntu aramuka ryari ni mu gihe yaronse cyafungura ni mu gihe nimba yagize akagona kagwara akaronka ukuntu yivuza hanyuma akaramuka uburaro naho mbuja kumva kuntu bimeze ushaka kuvuga ngo baraye hanyuma none uciye uzinduka wabuze n'icyo wambara urumva ko uburaro tuba twashyizemo n'ivyo umuntu yambara cyangwa ko bimeze n'agacupa birawe sije kasahau n'agacupa cyabijyana n'uburaro cyane n'uburamuko ni mix Short number kumbure watuganiririye ibitari bike reka tuje muri challenge gatoyi kugira ducanga muse abariko baradukurikira. Yes uri ready? Je nta kibazo kabisa. N'amajambo y'ikirundi tu yoroshe ngomba mvuge nawe usubiremo. Akambere ngo bashobora kuvuga ati fasha social. Fasha social. Asante sana. Hari akandi kantu bakubwira ugasubiramwo umuntu akavuga nkuko par exemple imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Imbogo no kizi ko ari gikoko. Imbogo ni gikoko. Ariko imboga urazi imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwami. Ariko tuvuze ngo imbogo
irarisha imboga uba wamaze kubihindura imboga irarisha imboga imbere y'ingoro kivuga ngo imboga irarisha urumva ko bico gitatama wavuze ko ari imboga ukuragira repetition ariko niko tuba imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwana ico nakivuze buke sishobora kukinyarutsa nkuko kinyarutse two ntaco ndokirira trying nzokirira repetition ya trying akirorosha imboga irarisha imboga imbere y'ingoro y'umwana What's your name? Gigi Zonjiji. Reka tugushimire cyane. Kumbure abaziko baradukurikira ni benshi urabizi. Wabatubwirira bakagira subscribe kuri no channel ya Sanisa TV kugira ngo ibiganiro byacu bize bibandanye bigera kure kandi aho nyene tunabishizeko babe abambere mu kubironka kugira bace baronka na notification mu gihe baza kuba bafyonze ku kanyenyeri cyangwa nako ku gakengeri. Ni kuvuga ngo abakunze cyangwa bifuza ibiganiro bya Sanistar TV birasaba yuko bibuka cyangwa bitwararika kugira subscribe bakaca bagira no gufyonda ku gakengeri kugira ngo ibiganiro bya Sanistar TV bashikire umwanya wose bavyifurije ko cyangwa aho baba bari hose. Urakoze cyane. Merci beaucoup. Sanistar